mukunzi wanje gitumye ndaguhamagara nifuza ko wacunga urugo ubuzima bw'itasha burandambiye mpisemo kungururiza ahandi ukugufungura iminsi yose ari uko nkoze igipatane inshuti n'abagenzi bose baguma banseka ngo ndi umucangero mukunzi wanje ihangane isiri kwimeze genda urondera uronka natwe tuzongusengera imana izonguhe kuranka akazi ugiye kugira uranka ivyishikanira imana n'ibigaburira umuryango urakoze mukunzi wanje kundebesha narinzi ivyo kutavyemera ingorero duce kuri mwene wacu rishari kugira ngo ndabaguranire udufaranga muzosigara murafungura kwa hepirike ko muzindutse kare habaye iki ko nahora mbona muzinduka mu mirima oya reka ivyacu sivyo kuvuga ahubwo urahora n'ababanyi bacu ntibavyumve shakungurana ibihumbi 5 zigira umuryango kuko jewe ndafashe urugendo ngiye kurondera ubuzima mwene wacu Erike wihangane ukomere ku mutima si wewe wa mbere kandi si wewe wa nyuma ugiye guhiga ubuzima hari benshi zibagiye mu zindi ntara abandi baja mu mahanga nawe genda imana ikuje imbere uzoronera uronka iyo uzoja hose uzoshira imana imbere nk'uko wamye ubikora ntuzoyimukire ngo ni kubera ubuzima hari benshi bagiye guhiga ubuzima ivyo gusenga baca babivamwo abandi bafata ingeso zo guharika abagore babo nawe genda urondera uronka imana imbere wibuke n'umuryango usize akira amahera ndakuguranye uzoyasubiza ugarutse reka duhumurize n'abandi bari mu bibazo niwihangane bose bararira yuko Yesu azoza